Radio Abiwacu ni ikiganiro gihuzemo n'imiryango yatakaranye ikaburana bari mu makambi y'impunzi mu gihugu no mu makungu. Abiwacu Mugishikirizwa na Radio PSFM. Abiwacu kuri PSFM. Nyabenda Fidesi imbere yo kutasha ndashimiye kwanza iyi radio PSFM iduhaye umurongo nitwa Dufubusa Eniasi ndatahije amashingiro y'Abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi nkatera mu gahogo mvuga nti hora bacu ceceka bacu haba nitwa nka Kitsimana Janet haba ntayije ndima yange twagira ejo Viora inumire bacu ihore bacu Radio PSFM mwaramutse abandi mwiriwe mwebwe mwese muri kumwatwumviriza nkuko muhejeje kuvyumva uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Abiwacu mwamwumviriza ku minsi yose ya mbere. Ikiganiro cyo kuri no munsi wa mbere igenekerezo ya gatanu ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2018 magiteguriwe na John Ndikumana mu buhinga bw'ivyuma naho hariyo Emery Nkurunziza. Akaririmbo muri kumurakurikira na kumuririmvyi Mugani Desire batazira Big Fizo abandi bakamwita Farias abandi Burundiano na akaririmbo ko kuremesha uwo bakundana batakiri kumwe. Namwe turazi ko haramukumbuye muherukana kera fata umwanya wumvirize kino kiganiro ushobora kumva wawe agutahiye. Nyuma ya kano karirimbo rero dushobora amatwi abatahije imiryango yabo inshuti n'abagenzi. Radio PSFM. Ndati yukumbuye ndati kutumuye bebe nanjiyo ndachuri ntimba nkatera mugaho mvuga nti hora bacu ceceka bacu Jewe ndi Nyabenda Fidesi imbere yo kutasha ndashimiye kwanza iyi radio PSFM iduhaye umurongo shaka gutasha rero mama wanje nzayo Mazerehoniya na bene wacu Lenida Bujeniya Bukuru na Butoyi basazanje Rehonidas bose ndabatahije basazanje bose mu bantahirize n'abazoba batari hafi bazoba batabimenye ndatahije na nyokuru wanje ari mu Rubungu ndatahije na Sereviano ari mu Rugombo n'abana biwe umuryango wose ndabutahije mugira umunsi mwiza. Taderi bakumutima acuka mu ntara ya Ngozi kumenya Murenzi nasa gutasha Mibiro Suzana mama na mini wacu Riboji umni kumenya Murenzi na Jambo Tseronidas umni kumenya Murenzi na mushikanje zikurikirana pasi umni kumenya Murenzi hanyuma no mushikanje Maria Roza umni kumenya Murenza n'abani bavyara n'umugabo wiwe nkaba ntahije na bofure wanje ari mu kumenya Murenza na Himana nkaba ntahije na mwene wacu Venasi Ndabashimana ari mu Rugombo nkaba ntahije na bashiki wanje kandi bari muri kumene Rugombo nkaba ntahije n'umugenzi Niburo ari wo fundi ari muri kumene Rugombo nkaba ntahije muri Kamanasi atuka muri Mwumba abandi muri kumene Rugombo bakaba batahijwe na Tadeyo iva ku mutima ari muri Kongo mu ikambi. Hazimalizi
nshaka gutasha nitwa Ciza Florence nkaba ntahije mukuru wanje yitwa Bukuru Omeri nkaba ntahije mama Edi nkaba ntahije mwene wacu yitwa Irishura nkaba ntahije mwene wacu yitwa Cecile nkaba ntahije Habimana Edimo nkaba ntahije Nkurikiye nkaba ntahije na Congera nkaba ndabasabiye imigambi yawe ururirimbo Ako nakaririmbo imigambi yawe si nk'iy'abantu turiko turarimbirwa na Kohare Sainte Famille munsi yo Gikungu nizera ko abatari bake kabashitse ku nyota turabandanye nk'igano cyo gutasha twabateguriye Radio Pisafa. haba nitwa Ntakitsimana Janet haba mvuka mu komine ya Mugina ntara Cibitoke haba mva ku Busagara haba ntayije ndima yanjye twagira Viola ndatayije kandi umusaza wanjye w'umufidakorera ibyumba ariko ndagicimana Joseph ndatayije kandi musaza wanjye Sura Kadoga ba mu Gihomoka ndatayije kandi musaza wanjye ba mu Kagurutsi itwa Mbyayi ndatayije Muyomba aba mu Kagurutsi kandi nkaba ntahije na mama wanjye babana na Viola ku Mubere ndatayije kandi musaza wanjye yitwa Shadrake ndatahije kandi na Sadike aba kwibuye ndatahije na mwene wacu yitwa Neri aba ku Mubere murakoze Ninkunda Terence amasanzwe mangaha mu kambi ya Rusenda abashatse gutasha ababyeyi banje bari mu Burundi yitwa Fashimana Fredina na Pamdogo yitwa Nkundabanya nka Ernest n'abana bose abanayije na mushikanje nyene ari ngaho mu Gitanga muri commune Burambi yitwa Tubaye Jacqueline abanayije n'abanyeshuri bose twigana ku ishure yitwa École Technique Médicale de Nundu n'abandi bose banzi ku izina rya Ninkunda Terence hanyuma abashimiye na radio Peace FM yaduhaye kano kanya kugira ngo kongere gutasha abacu amashatse ko boduha karirimbo k'Imana kose kugira ngo kanezere imiryango yacu kandi ntibagiye na Kohare Tumaini yangaho nyene mu Gitanga muri commune Burambi Jizihirwe mbonye umunezero n'ibisongozi bikomeye
azanyuramo. nitwa Bipfubusa Eniasi ndatahije amashingiro y'Abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi ndatahije abanyarugombo abanyakagazi abanyarugeregere abantu bo mu Munyika abantu bo mu Rugembo abantu bo mu Kibitoki kugindwi Karurama ndatahije n'abanzi bose kw'izina rya Bipfubusa Eniasi kw'izina ry'Ubukristo ndibigirwa nayo Eniasi Imana ibahezagiye. Tutachana lakini tulipopendana ueleweki unaniumiza sana. Upendo gani na sikuoni baby, upendo gani upatikani hane, upendo gani uniamini baby, baru baru baru. Upendo gani na sikuoni baby, upendo gani upatikani hane, upendo gani uniamini baby, baru 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 baru, bila baru baru baby. Radio Peace FM turabandanya n'ikiganiro abiwacu. Uyu n'umuririmbyi Jose Chameleone mu ndirimbo Valuvalu yasohoye mu mwaka wa 2013. Turabandanya n'izindi ntasho twabateguriye hano kuri Radio Peace FM. Radio Peace FM. Peace FM. Nije mukawera Everine ndatahije papa wanje Macvenas ndatahije mama wanje Mariande Kumana ndatahije Clemacia Mukashaza ndatahije Bibonimana Fresiana ndatahije Mutabazi ndatahije Jerike ndatahije Liberi ndatahije Ndikumugongo ndatahije Beatrice bagira umunsi mwiza murakoze.
Jenson Ndayishimiye Katarina nkaba ntahije mama ari mabayi nkaba ntahije na musazanga ari mabayi nkaba ntahije na Debe ari mu rugombo nkaba ntahije na mama Mutari mu rugombo nkaba ntahije na papa Tanga ari mu rugombo nkaba ntahije na mwene wacu ari Ngozi yitwa Pasi nkaba ntahije n'umugabo we ari Bujumbura mu babikira nkaba ndabipfurije umunsi mwiza. Veronica Mpeyaheye imva mu ntara ya Ngozi muri komine Kiremba nkaba nifuzije gutasha mama wanje ari Bujumbura ya Pataneziya nkaba ngomba kumutasha nkaba ndi umwana wiwe nkaba ndi muri Kongo nkaba ngomba kumutasha ndamwipfuriza uyu munsi mwiza nkaba nongeye gutasha na Monica Nizigiyimana nkaba nongeye gutasha na Bimenyimana Cipriano ari Ngozi nkaba nongeye gutasha na Kampiginya Pasikari ari Ngozi nkaba nongeye gutasha na Yuvinari ari Ngozi nkaba nongeye gutasha na Banyihwanyeko ari Ngozi nkaba nongeye gutasha na Kamariza ari Ngozi nkaba nongeye gutasha na Ferekura ari Ngozi ndabipfurije umunsi mwiza.
iyo ni Kohare Komeza Gusenga, iyo ikaba ari indirimbo imwe mu rukurikirane rw'izindi ndirimbo basohoye mu mwaka wa 2006. Radio Kisafa. Leo nitaamini Bernadette ndio kubwayo tagutasha mabukwe nina ndio kubwayo sware ari mu Gitega tagutasha Emile avuga ndio kubwayo sware aho ari hose tagushatasha abashikiwe bose bavukana bari mu Burundi tagutasha abayomba biwe bose bandiyo kubwayo sware aho mu Burundi ni jewe ngugore bandiyo kubwayo sware ndabatahije ndabarishakiye akaririmbo Bikira Maria na umubyeyi wacu Yesu. nitwa Uwizeyimana Rachel abantuye mu gihugu cy'u Rwanda mu nkambi ya Mahama ndahabaye nk'impunzi nari nifuje kuramutsa ndazira Leonidas naramutsa Natasha niyo nkuru Charlotte ari mu nkambi ya Nakivara Leonidas ari mu nkambi ya Nakivara Natasha na Philippe twakorana umurimo w'Imana ari muri Kenya abo n'inshuti zanje bose nifuje kubaramutsa abandi batuye indirimbo yakandike 133 isigaye Imana yasige mu mwaka nkashimira radio PCFM ukuntu duhuje n'inshuti zacu Imana izabasage cyane. Nuona kwe mereyeho wambereyu muchunguzi ndemwizibya wenishimye singize Yesu wanyo Yeshibyaha anyigishi inzira ye ngosengeshi menezerwe singize Yesu wanyo Yeshibyaha warangije kundokora nduwawe na Jewe nitwa Prisika Nzeyimana nashaka gutasha jewe mvuka Imwaro ku musozi wa Kabogi ngombye gutasha muramwanje Uveni na mabukwe Nduwimana Elizabeth nashaka gutasha n'abari Karusi muramwanje Leonidas Kana n'abana biwe nashaka gutasha abari Makamba mwene wacu yitwa Paulina Ndinzemeshi n'umugabo wiwe n'abana biwe nashaka gutasha baramukazanje bari Mugina Nduwimana Cezaria n'abana biwe na muvyara wanje Jacqueline ari Mugina nawe ndamutahije shaka gutasha umuhungu wanje ari mu 13 ngaha mu nkambi nyene nashaka gutasha muramukazanje ari mu Kana yitwa Geresina Imana ibahezaje. From all
mwandanya mwumviza Radio Peace FM uyo ni Bob Marley ari kumwe n'umugwi Dowellers warugizwe n'abasore nk'aba Jimmy Cliff Peter Toch n'abandi batumye igihugu ca Jamaica kimenyekana kubw'umudiho wabo wa reggae. Iyo ndirimbo ikaba ivuga umubabaro abisirayeli barimwo igihe bari batwawe mu mahanga kure y'igihugu cabo, bakaba bagumana agahinda mu mitima yabo kuzosubira kubona igihugu cabo. Izo nkuru ngira abasoma Bibiliya murazizi, no bintashe twabateguriye zirabandanya. Radio Peace FM. Mazina yanje ni Nifasha Florence, mbaye mu nkambi y'Imahama nk'impunzi kandi ndi Umurundi, ndatasha masenge ari mu nkambi yo mu Bugande inakivara yitwa Merida. Hanyuma undi muntu nifuje gutasha ndatahije inshuti yanje niyo Kwizera Perusi, twabanye neza, twabaye mu rungano rumwe hanyuma turatandukana. Undi muntu nongeye gutasha ndatahije marume ari muri Swede, nawe nyene ndamutahije gose. Nukuri Imana imuzigame yitwa Gabriel, nukuri Imana imufashe. Hanyuma nukuri ndashimiye yagiye twiyumviriye ikaduhuza n'inshuti zacu Radio Peace FM. Yesu n'abahezagire gose. Sanzwe banyitanza Ndimana Morgan, ndo Murundi mugamuka muri kano kanya nkabandi muri Kenya. Abambere ntanguye gutasha ni papa na mama abo tuvukana hamwe n'abagenzi banje. Nshatse kubabwira ko ndabakumbuye, ndabibuka nabo komeza kunyibuka. Bambere na mbere ntanguye kubashimira ko bamwangendeye, hama nkabasaba ko mubandanya mugendera abandi nkanje nabo babashe gutasha biwabo, bagira icyo bababwiye bumve ko bafise kumutima. Rafiki yangu alikuja nyumbani, unielezea shida fulani, atalifukuzwa kazini na ajui atafanya nini. Mke wake amemtoroka, rafiki zake wanamcheka, shida amepata nini, amechoka, dunia anajuta, acha kulia shida za dunia, hebu tulia, Mungu anakujali pia. Ni kuri no ndirimbo shite za dunia tureko turirimbirwa no muririmbyi Joseph Chameleone wo mu gihugu ca Uganda. Turangirije ko kino higaniro abiwacu cyo kuno munsi, twibutse ko mushobora kudukurikira muciye kubingangurukana bumenyi kuri we 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome. Mwese mwatwumvirije abandi bashimiye, abashimiye kandi na Emery Nkurunziza yamfashije mu ngo bw'ivyuma. Tukazosubira ku munsi wa mbere nkaya mango. Imana bakomeze kandi bahumugisha. Bye bye. Maisha itakuwa na matatizo, muombe Mungu atakupa uwezo. Acha kulia shida za dunia, hebu tulia, Mungu anakujali pia. Acha kulia shida za dunia, hebu tulia, Mungu anakujali pia. Bila shida usifikirie uko nazo peke yako, labda Mungu anakuletea kesho, huwezi jua kama leo sio yako. Kwa hiyo masikini usikonde, labda kesho utapata. Radio Abiwacu ni ikiganiro gihuzemo n'imiryango yatakaranye ikaburana, bari mu makambi y'impunzi mu gihugu no mu makungu. Abiwacu Mugishikirizwa na Radio Peace FM. Radio Abiwacu kuri Peace FM.